nanje nitwa Nzikobanya Janine. Anaitwa Nzikobanya Janine. Umwungere w'ishengero nkongera nkaba ndarirongoye imbere y'amategeko. Ni mchungaji anawakilisha mbele ya serikali. Iryo shengero ryitwa Deliverance Church of God International. Deliverance Church of God International. Turakunda kwiyorohereza tugaca tugita bohoka. Kwa kifupi bohoka manake ufungulifu. Kandi niko biri. Na hivyo ndivyo ilivyo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Urakeneye ubwenge? Unahitaji hekima. Ndakeneye ubwenge. Unahitaji hekima. Iri shengero ryarabayeho kubera Imana. Kanisa lilikuwepo kwa sababu ya Mungu. Yoyo yatanze ubwenge. Yeye Mungu alipana hekima. Ku bakozi bayo. Kwa watumishi wake. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ndasoma rero ubwa mbere ndasoma mu Migani igice 8. Nasoma Mithali sura ya 8. Ngenda nisomera kugira nyarutse. Ataenda anajisomea ili afanye haraka. Haleluya. Ndasoma Migani igice 8 umurongo w'11 n'umurongo w'12. Anasoma Mithali 8 mstari wa 11 mpaka 12. Ndasoma mu izina rya Yesu. Kuko ubwenge buruta utubuyenge twitwa marijani, kandi mu bintu bihimbara byose ntagihwanye nabwo. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani navyo. Jewe bwenge amakenga nayagize inzu yanje, nserangura ukumenya n'inama nziza. Mimi hekima imefanya wewe kuwa kao langu, na tafuta maarifa na busara. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ngo jewe bwenge amakenga nayagize inzu yanje, nukuvuga ko ubwenge dutegerezwa kubufata nk'ikintu kidasanzwe. Tugendane n'ubwenge. Tutembea na hekima. Tuvuga n'ubwenge. Tuongee na hekima. No mu nama zose tugira tugenda n'ubwenge tube dufite ubwenge. Yesu nashimwe. Ubwenge by'ukuri. Umuntu yorongora ishengero atagira ubwenge. Tuongoze kanisa bila hekima. Umuntu yoba mu bikorwa by'Imana atagira ubwenge. Tutegerezwa kugira ubwenge mu byo dukora byose. Kandi ubwenge nta handi buva atari ku Mana. Imana, ijambo ry'Imana yatubwira ngo dushaka ubwenge tubusabe Imana kuko ari ubutanga. Yesu nashimwe cyane. Umukozi w'Imana Salomo, umwami Salomo yavuze ati Imana yamubajije icyo ayisaba. Ati jewe ndagusabye ubwenge. Kandi Imana yamuhaye ubwenge. Ikimwemerera no kumuha ibindi bintu kuko yabonye ko ari umuntu w'ikimazi cyane. Nta bindi yitayeho. Ariko yitayeho gusaba Imana ubwenge kuko bukenewe mu buzima bwa misi yose. Niho kubaka urugo utagira ubwenge. Ntiwagira abagenzi utagira ubwenge. Hari umuntu yakwifuza kugendana n'ikijuju. Ugendanye n'umunyabwenge wungura ubwenge. Ugendanye n'umunyabwenge wungura ubwenge.
Yesu nashimwe cyane. Abakozi b'Imana dutegerezwa kugira ubwenge duhawe n'Imana. Yesu nashimwe. Nagira ndabaganirire agakoko kamwe udukoko tumwe Imana yaremye dufise ubwenge budasanzwe, tuzi kubana n'abantu, tuzi kubana n'ibindi bikoko. Yesu nashimwe cyane. Ako gakoko ngira ngo baganirireko ni umuseberanyi. Yesu nashimwe cyane. Umuseberanyi ngira ngo mu Giswahili ntawe uri iryo zina. Njusi. Yesu nashimwe. Igiswahili naracize kirananira. Muganzo guna ndaciga bizoteba bikunze. Imana ibaheze. Ndasoma ku murongo wa 28. Nasoma mstari wa 28. Umuseberanyi ugendesha amaboko yawo, yamara uba mu ngoro z'abami. Mjusi hushika kwa mikono yake, lakini yumo majumbani mwa wafalme. Reka ndagasubiremo ngira ntimwakumvise. Acha mtundie ndani na kama kusikia. Ndagasubiremo kandi. Acha nisirudi tena. Uyu munsi wige kugira ubwenge nk'ubw'umuseberanyi. Umuseberanyi ugendesha amaboko yawo, Mjusi unaendesha mikono yake, yamara uba mu ngoro z'abami. lakini yumo majumbani mwa wafalme. Yesu nashimwe cyane. Umuseberanyi nta naho mutinya. Mjusi hauogopi sehemu. Natworora neza tukaraba. Hata tukiangalia vizuri mahali hapa, Iyi ngoro y'Imana irashajije, nyuma ya Mungu kuna mjipaka. ariko twahava dusanga hari umuseberanyi. Lakini tunaweza kukuta kuna Hari umukozi w'Imana ariko arawunyereka. kuna mtumishi anaeleza. Yesu buriya hari nyuma. Tunaona mjusi kule. Haleluya! Umuseberanyi uba hafi. Mjusi unaishi pote. Muzi z'abami wiberamo. Mahali pa wafalme. Muzi z'amagorofa meza meza wiberamo. Mahali mazuri unaishi. Mu ngoro y'Imana ishajije gutya wiberamo. Nyumba ya Bwana unaishi. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko umuseberanyi Sababu mjusi uzi kubana neza, unachukua utabana ibintu by'umuntu, ugendana ubwenge. Niyo mpamvu wibera mu ngoro z'abami, niyo mpamvu wibera mu ngoro z'Imana. Haleluya! Haleluya! Umuseberanyi ntugenda mu nkono yawe, umuseberanyi ntakikwicira. Umwana wawe aryamye ntuzomusanga aho ngo umukomore. Yesu nashimwe cyane. Tugendane ubwenge. Haleluya! Abakozi b'Imana tugendane ubwenge, abaririmbyi tugendane ubwenge, abadiyakoni tugendane ubwenge, abarimu tugendane ubwenge. Haleluya! Abapasitori tugendane ubwenge. Hariho abatwitangiye imbere, hariho ababishopu, abafondateri z'eglise. Mureke kubarabira ku isahani. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Reka kubarabira ku isahani, reka kubaraba bariko baratamira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Yesu nashimwe. Tugendane ubwenge bene data. Umuntu agendanye ubwenge arunguka. Ngira ngo abashingire ntaho byanshikiye. Natanguye ibutike, ndayitangura hari ku mubanye, ndayipanga, nari mpanze ku kabutike. Ntaramara sinari bwamara amezi 2 ndayirimo. Uwo mpangiye abona biriko bigenda neza. Yesu nashimwe. Biragenda neza ku buryo kuko yari yagerageje biranga, ariko hariho impamvu zari zatumye bitagenda neza. Kubera akazi akora, hari iminsi atakora. Abantu bazi iby'amabuye
y'amabutike murazi neza yuko ibutike utamayo iminsi yose abakiriya barigira. Ntaramara n'icyo gihe aca avuga ngo frigo yanje niyituma amatara yabo ngo haba consommation cyane. Reka ndababwire nimba hariyo umuntu yasuzuguritse yagize ibibazo muri icyo gihe ku buryo umva aca arambwira ati mviraho ndagusubiza na avance yawe. Sinashwanye ariko yaramaramaje imbere y'abantu b'iwabo n'abakire baratunze bose baransuzugura barangirira ibintu hama nca ndahava. Icyo yakoze gusa kibabaje yaciye ambwira ko n'ikazi ya yiwe y'ifanta yari yarantije nayitwaye. Murumva ko bibabaje, murumva ko kamera y'umuntu yoduga. Umukozi wiwe niwe yamumuye ko umukozi wiwe aterega yarayimpaye nitwe tuyifise. Yesu nashima. Tugira ubwenge rero, tugira ubwenge nk'umuseberanye n'umukiranga mu gakoko. Yesu nashimwe cyane. Karabona ibintu kakihorera, ntabwo konona ibintu by'abantu, ntabwo konona fiziyo y'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Reka ndababwira, reka tugire ubwenge niho tuzobona n'ijuru. Yesu nashimwe cyane kuko tuzobona ibintu uko abandi b'isi batabibona. Yesu nashimwe. Imana yaraguhaye ndabitse, ariko nagira ndababwire umukozi w'Imana atitonze, umukozi w'Imana atagize ubwenge ntashikana ishengero, ntashikana umuryango wiwe. Haleluya. Imana ikumbezagire mu byawe. Haleluya. Tugira ubwenge. Uyu munsi hariho abaje kwakira amabango, nagira ndababwire bakugire ubwenge, ugira ubwenge nk'ubwo museberanye. Yesu nashimwe cyane. Niyo muzobona umuhezagiro, umuhezagiro muzawukura kwa bishop wanyu. Yesu nashimwe cyane. Imana izoba yashize kwa Kora. Haleluya. Reka ndababwire uyu ni mwambi yitwara ko nabi, uyu umuvyeyi mumwitwaye ko nabi muzoba muri bicucu. Niyo mpamvu nababwira ngo nimwamwubaha kuko ijambo ry'Imana rirabivuga neza, batwubahe abaganza. Yesu nashimwe cyane. Abaganza haba mu gihugu, haba mu ishengero. Haleluya. Tugira ubwenge bene data. Haleluya. Nagiye ngira ubwenge kandi reka ndakubwira ikintu kimwe. Iyo wumvirije abantu ukumviriza ibyo baguhanura akaba aribo ushirako amatwi gusa, bamwe bazakurongora nabi, ariko Imana yaguhaye ubwo bwenge ukabukoresha uko yabuguhaye, uzoshika kure mu izina rya Yesu. Uri umuririmbyi, uri umucuraranzi, ubagira ubwenge, ukubaha umuntu akurongora, uzoshika kure, uzoshika kure. Reka twironderere umugisha ku Mana mu guca ubwenge. Imana data ibahezagire cyane. Haleluya. Imana ibaha ubwenge, mutangura kugenda. Rimwe na rimwe ugenda nk'umuntu atabibona, hari umuntu agukorera ikosa ukigira nk'utabibonye. Haleluya. Kubera ko mu minsi y'imbere Imana izokoresha ibyo nyene washayeko. Haleluya. Imana ibahezagire.
bahezagire cyane data mu izina rya Yesu ndagushimiye ko ugiye gukoresha abantu bawe mana ndazi ko wabahaye ubwenge ndakwinginze ngo satani ntabake ubwenge wabahaye ababukenye nabo bubahe mu izina rya Yesu basenga abakozi b'Imana na cyane cyane bariko binjira mu mabanga ubahe ubwenge budasanzwe kugira ngo baze bashike ku masezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen.